Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Beat FM ikaze kuri Beat FM mwamaze kuvyumva iradiyo ni yindi nyene uburyo muyumviriza ni bwa bundi nyene. Inyuma y'urukurikirane rw'abantu batari bake canke imigwi twagiye twakira hano muri studio zacu aho twavuga nk'umugwi ndangakaranga ihunja twavuga nka Fangasi Ahona Linka Patrickson n'abandi mwagiye mudushikiriza ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi watewe iteka ryo kwakira umuririmbyi adasanzwe cyane, umuririmbyi umurundikazi, umuririmbyi arimba umuziki ndundi, umuririmbyi atashe dakora kugira ngo atera imbere, ateze imbere umuziki ndundi. Turi kumwe nande? Ego murakoze kumpa akanya kwidondora, muri kumwe n'umuririmbyikazi Amanda Voice. Mwamaze kuvyumva, umuririmbyi ni Amanda Voice. Amanda Voice turabizi ko mu kwakira abantu iminsi yose wanza kubaha icyo bafata imbere yuko ubayagisha ikibagenza. Akapera gatonya. Mugabo na ndumva mega nivyo kunda muri akanya mera ko mbisavye ntaco reka ndakabahereza. Yego. Fata ntunde kure unyereke inzira nakuronse ageze rukundo rwanje wa mbere y'umutaka. Oya nuko. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Fata ntunde kure unyereke inzira nakuronse ageze rukundo rwanje. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Amanda Voice turaguha ikaze rero kandi muri studio za Beat FM. Ego cyane murakoze kumikaze kandi ndishimye kuba mwanyumviye kuno munsi mukampimya kiganiro. Turashaka rero abakumviriza bumve Amanda Voice ninde, Amanda Voice ashoboye iki, Amanda Voice ageze kuki. Ego kubatanzi Amanda Voice ni umunyecibitoki muri commune Buganda, akaba ari umuririmbyikazi aririmba umuziki wa R&B, hama akaba yatangiye kuririmba muri 2015 ntabwo narishamo cyane. Mugabo aho natangiye kugira ishaka ryo kuririmba cyane gose ni mu mwaka uheze muri 2017 niho natangiye gushaka umugaragaro indirimbo yanje ya mbere nise Urukundo nsubira yitwa Akarorero n'izindi mwagiye murumva. Egome hama ikindi nacone nuko navuga ati reka nshire ahabona impano yanje Imana yampaye, niyo mpamvu rega nshishikara nkora ibikora inkano ngashimira abantu nshishikara mumfata mu mugongo mu kwiragiza ibikorwa byanje. Amanda turakeneye tubwire ni iki cyatumye wiyumvira kuja mu muziki ndundi mu gihe abandi kazi benshi ibintu menga bari mu cyumviro. Ego icyo kibazo ndumva mega kiragoye ariko ntacyo kangerageze. Okay, jewe namye nkunda umuziki w'indundi cyane kuko baririmba ibintu numva kandi nanje ntahura, kandi ikindi nacone narabiye akarorero ku mwigemekazi umufasoni Natasha Ngendabanka, ndakunda ukuntu abyitwaramwe n'umumama ariko araririmba ntabwo ushaka kumuha ko bari umumama ko wewe araba icyo ariko arakora, na cyane ko tuzi ko aha sikubaho ni mu Burundi gusa n'ahandi hantu kenshi umukobwa w'umuririmbyikazi bamufata ukundi kuntu, bamwumvira ukundi kuntu, ariko si byiza ko twigumizamo impano zacu. Ni byiza ko twerekana iki turimo tukaba akarorero, ntitwitware ngo ni kubera ko ngo nakangwa arakunzwe kuno usanga tunye duta akanga kacu ku Burundi. Naho turirimba mbwa turirimba dufise ikitugera ico twishimikirako. Niyo mpamvu rero jewe kuririmba kabisa narabyishizemo ndabati reka ndirimbe ko hajya indirimbo zimwe impanuro nyinshi, na niyo mpamvu navuze ngo reka ndirimbe kuko baba ngo ngira gito canje icundi cyumvireho. Niyo mpamvu rero Ego Amanda Voice narigeze kubona uringurukana bumenyi ifoto yamamaye cyane muri umuririmbyikazi Natasha na mama na namba muri kuri stage ufise microphone nawe ifise byari byagenze gute murafitanye featuring rya munsi hari habaye iki? Okay, ego ijya foto yaramamaye cyane gose. Icyo gihe nari kumwe n'umuririmbyikazi Natasha Ngendabanka aho yari yaje inoyo mu Ntacibitoki. Ego nagiriwe amahirwe kuba umwe mu baririmbyi bamwakira kuko mu Ntacibitoki nje ndumuririmbyikazi w'umukobwa afise. Mu gihe nagiriwe ubuntu bwo kumwakira cyanda pasa ndabu wa mbere, yaranyishimiye gose ndetse hari byinshi yanyemereye kuzomfasha. Subira uduhonje gatonya twumve nemba hari karimba wo mwarakoranye na Natasha canke waririmbye kwa Natasha ukatwumvisha. Oya si indirimbo naririmbanye Natasha mene indirimbo naririmbye yo kumwakira nyene. Ego
naronse akarorero keza kuri Natasha Lobamba la namba Natasha Noma wambereye urumuri kuri music zawe amajambo uvuga arahanura indirimbo zawe zirubaka Amanda Voice ndagufana Natasha Lobamba princess de la scène nuko kuyo ndimbo barayizi benshi ego. Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Amanda Voice uje kutubwira ko muririmbyi akwinspira cyane ari muririmbyi Natasha la Bamba. Turashaka yo tubwire mu muziki wawe ndundi nihe ibintu ukunze guhura navyo nk'intambamyi bishobora gutuma udatera imbere mu muziki wawe. Okay, intambamyi je mpura nazo mu muziki nuko ego ubwa mbere ntabwo ndaronka abamfata mu mugongo ngo baze bampereza uburyo gusa ego bake bamfasha muri weekend baronka ariko urabona nko kuja muri studio ego studio kuja gusohora indirimbo byapana studio yarimo hariho ya 50,000 kuvuga management. Okay, ego ntabwo ndaronka management ariko jewe kuja muri studio nije nihara kya kintu cyose ndimenya ariko gusa ndazi ko uko biri kose hari cyo nzoshikako ariko kandi nongera amenyesha ko umuririmbyi kazi Natasha Ngendabanka nyemereye ati hariho studio azonjana mwumva nje nzohitamo studio nkoreramwo entre yo kwa Masterland cyangwa kwa Koyi rero gabikavana nuko ubu amazinsi ari mu bikorwa byinshi ariko ndizeye ko hamwe yoheza ibyo bikorwa nzoba nanye ndose opportunity yo kugenda muri do studio atabwo agent isohorera uburyo. Usanzwe ukora muri studio? Ubu nsohora muri My Bobo Record. Ni Bujumbura? Ego ni Bujumbura. Mwatubwiye intambamyi kunze guhura nazo harimo kubura management. None ni igiki wumva wosaba kugira ngo umuziki wawe utere imbere abatwumviriza abumviriza Beat FM? Ego icyo nosaba nuko nosaba abantu bakunda umuziki w'u Burundi abantu bakunda ibikorwa byacu hatubwa baririmbyi bato ko bodufata mu mugongo ko afise umutima wo gufasha kuko indirimbo dutanga zirimo impanuro kandi zirimo inyigisho nyinshi nosaba ko uwo afise ako gatima ko gufasha ko yamfata mu mugongo nanje nkabemera gukora nivuye inyuma kandi ntazoba maramaza ndazi ko ndashaka ko intara yacu Cibitoke ko je ntumenye Cibitoke nkuko nababwiye ko yevoliwe nayo mu muziki ko turi hasi cyane gose ni byiza ko menyekanisha intara yacu kandi ndose bamfasha mu bwonko byo nimbara cyane. Ejo haza nka Amanda wifuza ko gushika kuki Amanda wejo wo mu mwaka uza wo mu kwezi kuza ni Amanda azomeze gute mu muziki? Ego Amanda Voice numuririmbyi ashaka ko amenyekanisha igihugu ciwe ahavuka kandi ndipfuza ko hamwe nogirirwa ubuntu nkuko ndavyifuza ku bwanje ndumva ko maze kugera ku iterambere ryo hejuru ndipfuza gufasha abana nabo mwibarabara ndipfuza gufasha abatishoboye ndipfuza ko no bitandukaniro ry'abandi bakobwa kuko benshi baca bitirana ukundi kuntu ariko ndipfuza ko jewe haco nokora ku buryo runaka aho nzoba ndi hose canke nazoba ntagihari bazovuga ati hari igikorwa cyakozwe n'umuririmbyi kazi uyu n'uyu kandi nkandika amateka ibyo nivyo nifuza cyane rwose. Mbere ko turangiza kino kiganiro turazi ko ufise abakunzi bakunze kutwumviriza turashaka ugire uturize umunsi mwiza nka batatu basumba abandi mu bakumviriza cyane uzi uti bajya n'abafana banje gusumbya abandi. Mvuze ngo mubonzi ngo nka batatu ngo mvuge ngo banabafana banje gusumba abandi ucu usanga umenga ndiko ndacagura ko ndafise benshi bankunda. Ntaco tubwire mu batatu muri abo benshi. Wa mbere ni Bede. Arakumvise. Hakacasubira witwa Titi Trésor. Mesha bakora bihati. Ego hagasubira n'uwitwa Maiga na Mutamba Jean Marie. Ego ni benshi sinabavugira mu kivunga bose ni benshi gusa nabo ntadondaguye amazina yabo bumve ko ndabemera kandi ndabakunda ndabafana cyane.
Amanda turagushimiye. ego namwe murakoze kuba mumpaye akadutera. Twizeye ko nitwakwiza twagutuma kuzo kwitaba ubutumire bwacu. Ego je ndahari nta kibazo. Inshuti bakunzi mwako mukurikira ibiganiro vy'iradio yanyu y'iradio yacu BHT FM. Hano turangirije ikiganiro twari twabateguriye cy'umuririmvyi n'umwuga wiwe. Mukamwumvise ko twari kumwe n'umuririmvyi adasanzwe, umuririmvyi w'umurundi kazi, umuririmvyi aririmba umuziki ndundi, umuririmvyi Amanda Voice. Mwumvise rero byinshi kuri we, ibitari bike kuri we, tukaba tubasaba kugira ngo mushishikare muguma hafi y'udutelefone twanyu mukurikira BHT FM. Mugire umunsi mwiza. Hello, this is BHT FM. BHT FM. BHT FM. Hello, this is BHT FM. Hello, this is BHT FM. BHT FM. BHT FM.